bambaye umwambaro wabo wera. Abaganga biga mu gice cya gatatu cya kaminuza bita 3e cycle mu gifaransa bashika hafi kuri 20 imbere y'ibiro vy'umushikiranganje w'inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi aho bari bagiye gusaba ko umushikiranganje Joseph Butore ubwiwe afata mu minwe ikibazo cabo kijanye n'ifashanyo y'ivyigwa baronswa. Bavuga ko abiga mu mwaka wa mbere batarigera baronka iyo mfashanyo na rimwe kuva mu mwaka w'ishure w'ibihumbi 2013 ushira w'ibihumbi 2014 utanguye mu gihe bari mu wa kabiri bo batabona neza uko bazobandanya ivyigwa vyabo muri za kaminuza zo hanze aho bategezwa kubandaniriza ivyo vyigwa. Naho umushikiranganje Joseph Butore ariho yarari ntiyashimye kubumviriza abarungika ku muhanuzi wiwe. Umuhanuzi nawe abaganga akababona ko atanyishu yotorera ibibazo vyabo. Umuhanuzi wiwe yatwakiriye ariko nta nyishu yaduhaye kuko twebwe inyishu dukeneye ni y'umushikiranganje niwe ategerezwa gufata ikibazo mu minwe agatanga inyishu yavyo kuko niwe bihagaze mu minwe. Haraheze igihe umushikiranganje Joseph Butore yari yategetse urongoye igisata cyo gutunganya izo mfashanyo kubahiriza ngo bitigire biri mu ibwizwa shingiro mu gutanga abaronswe iyo mfashanyo. Ivyo bitigi navyo vy'amoko n'intara bisa nuko vyasubira ubumenyi abaganga bagize ico babivugako. Uko biri kose abinjiye bagakora ikibazo bakinjira baba bahutu baba batutsi ico sico kibazo kuko no muri secondaire n'abaje muri secondaire n'abaje muri université ntaho baragira ngo umuntu aje muri université ngo ategeza kuba ari umututsi cyangwa ategeza kuba ari umuhutu. Twakoze ikibazo ca leta turagitora ico nanje ngumana amakenga kuri ico nimba cyo bari cyo. Abo baganga bakabamenyesha kandi ko iyo yegeregere no guhagarika akazi imisi yose ya kabiri itazohagarara gushika umushikiranganje wabo avuye mu gacerere arimwo akagira inyishu itomoye abahaye kuvyo basaba. Ngomenya ko abo baganga biga mu gice ca gatatu c'amashuri ya kaminuza mu gisata c'ubuganga bangana na 25.